kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Tugomba tuvuge kubijanye no kubohoka. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 21. Igitabo cy'Itanguriro igice cya 21 guhera ku murongo wa 22 turasoma inkuru ndende gato. Ni page ya 24, ni igitabo gitangura nyene. Muri iyo minsi Abimeleki azanana na Fikoli umugabisha w'ingabo ziwe, abarira Aburahamu ati Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. None rero enda nundahirire Imana ahanyene yuko utazongunga cyangwa umwana wanje cyangwa umuzukuru wanje, ariko uzonyishura ivyiza twe n'iki gihugu wabayemo uri nyambukira nkuko nabikugiriye nanje. Aburahamu aramwishura ati ndarahira. Maze Aburahamu ahishuka Abimeleki kuvyiriba ry'amazi abantu ba Abimeleki bamunyaze ku manyama. Abimeleki aramwishura ati ivyo sinzi uwabikoze, kandi nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze no kuvyumva atari uyu munsi. Nuko Aburahamu yabira intama n'inka abiha Abimeleki, bombi bacana amatigu. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 27 niyo nza ngomba ko tuza gusoma cyane ati nuko Aburahamu yabira intama n'inka abiha Abimeleki, bombi bacana amatigu. Kwakunda kanyama bace bibaza ati nibitigu, ariko gucana amatigu kubazi Kirundi bisigura kugiranira amasezerano. Yesu ashimwe. Icyo ni Kirundi. Amen. Aburahamu na Abimeleki, Aburahamu yaragiye mu kuba mu gihugu cy'Abafilisitiya, kandi icyo gihugu yari inyambukira, ntabwo yari imvukira y'icyo gihugu, ariko yagomba kugira amasezerano na Abimeleki ahasanze kugira ngo baze babane mu mahoro, baze babane mu mutekano ntangere. Amasezerano bagiraniye ntibasinyiraniye nka kujya basinye muri Arusha, ntibasinyiraniye nka kwa kundi wamusinyiranirana naka, ariko yamuhaye iki? Dusome kuri 27. Nuko Aburahamu yabira intama n'inka abiha Abimeleki, bombi bacana amatigu. Yamuhaye intama n'inka, ivyo biba bisigura ko amuhaye, nuko biba bisigura ko bagiraniye amasezerano. Ngomba kuvuga ku bijanye n'imivumo y'amasezerano biciye mu guhana ikintu. Uti ivyo bibaho? Hari umuvumo ugukurikirana utazi iyo muvumo waje uva, ukiyumvira igihe byatangura ntubibone, ukiyumvira ingene wabishitsemo ntubimenye, ariko ugasanga kumbe vyabaye umunsi hari umuntu yaguhaye ikintu. Umukobwa umwe yari umurozi, agira ikintu cy'uburozi imyaka myinshi, mugabo ntiyamenye impamvu yatangiye kuba umurozi. Amaze gusuzuma neza asanga hari umuntu yigeze kumuha ivyema, yabivugiye ko amajambo agomba ati uyu nawe azoba umurozi nkanje. Ivyema gusa umuntu akabijya, bikabibaye amasezerano yo kumuhindura kuba ikindi kintu atari, bibanye nuko ivyo vyema yavyakiriye muri we atakintu kiriyo, atamwe mu Imana arimo, atangomezi z'Imana zirimo, bijya vyema birashaka kumuhindura. Hari amasezerano y'imivumo ikujako bivanye n'impuzu wahawe nanaka
maze urayambara. Ujya afise ubundi bushobozi bw'imiyaga mibi, kandi iyo muzu ntayiguhaye kwa wema, lakini ayiguhaye kuko azi impamvu ayiguhaye kandi azi icyo bishobora kuzana mu buzima bwawe. Akaba amaze kuvugana n'amadayimoni cyangwa n'umupfumu cyangwa n'ikuzimu, ati n'umuyijya muzu akayambara, natwe tuzoba twinjiye muri we, kandi kuva uwo munsi ibyo wa muntu yaragomba kuba biraza kukubako, kuko atankomezi z'Imana zikurimwo kugira ngo zizibire bya bindi ngo ntibiyave bigushikako. Umuntu ategereza kwama ari delivre, kwama agirirwa delivrance igihe cyose, kuko atazi aho yavyanduriye, kuko atazi igihe byabereye, ko atazi umwanya cyangwa isaha byabaye. Amasezerano rero arashobora kuba mu gihe habaye impande zibiri zivyemeranije, ariko kandi hari andi masezerano aba habayeho uruhande rumwe gusa rwavyemeranije. Ndiko mvuga uno munsi ku muvumo w'amasezerano biciye mu guhana ikintu. Hari n'ikindi gihe usanga baguhaye injya ukajya injya zisanzwe, nta n'isumu irimo, nta n'uburozi burimo, mugabo hari amajambo yavugiwe ko niwajya izo njya ntuzopfa urongowe. Niwambara iyo muzu cyangwa icyo kirato ntuzo wigere ugura impuzu irenze 50,000. Ubuzima bwawe ukabwo kwambara kombo kila siku chafukani kufueka ukanikuvaye, nuzi impamvu, ariko hari impuzu wigeze kwambara kumbe niyo yakuyeho kwambara impuzu nziza cyangwa imeze neza cyangwa inazimvye. Ugasanga mu buzima ntiwigera ubegwa bivanye n'iki, bivanye n'ijya muzu wigeze kwambara wahawe n'umuntu utazi, cyangwa wari umuzi mugabo utazi ibyo agenderamwo, kuko tubabona ku murango mugabo mu ijoro ntuzi iyo baba baraye. Hii dunia ina mambo ndugu yangu sione. Nabwiye umuntu twari guhamagara yagomba gushinga intahe waho muri Kongo, kumbura izogera ikindi gihaze, yabaye imbwa imyaka 3, bamwinduye kuba imbwa, kandi yahinduwe nande na madamu wiwe, atabizi ko umudamu wiwe ari umuntu akoresha amareba. Wakibaza ngo yarongoye agakobwa keza kameze neza, kisiga neza, gafise agataye keza, kumbe na karozi karuhariwe. Kuri mariage nyamugore nigeze ajya injya, yarafise akantu kagashinge mu mutwe, bari muri reception kuri mariage muri Kongo baragira n'ibintu byo kujya, afata akantu kagashinga agakura mu mutwe, agafata urutete rumwe rw'umuceri akajya, urutete rumwe rw'igiharage akajya. Umugabo nawe akibaza ngo kagafyeri k'abakobwa agomba kwerekana rero nawe icarushije abandi kuri mariage, ari agatete kamwe k'umuceri, kumbe namenyeye kujya umuceri n'ibiharage, amenyeye kujya inyama z'abantu. Umuceri n'ibiharage biramubihira kuko sivyo amenyereye kujya. Ikindi gihe kumbe wa murozi wa mugore bageze mu nzu bariye ariye byinshi cyane, y'ikiyiko kimwe cy'umuceri, ikiyiko kimwe cy'ibiharage akabahejeje. Mugabo akimvira mbega umugore wanje ntazaba mfana ngako ajya rimwe ku munsi, kandi nawe nyine akajya utuntu ikiyiko kimwe. Maisha yakawa mazito sana. Avuga ati mbega nonje nzobigenza gute, umwana w'abana azompfana. Sinzi ngene yabibwiye indi muntu, nawe kumbe yarabifisemo akanosyo, amubwirira aba neza atabarozi bamenyeye kujya inyama cyane z'abantu, ati ntibamenyeye kujya injya nk'izo abandi bajya, aturamukurikirana neza. Wa wundi ati reka sha mugore wanje yo bari umurozi, ngena ari mwiza kuriya, atwenga neza, genda neza, yambaye arabegwa. Abantu bazi ngo abarozi ngo twadutama dushaje tutakigira amenyo. Sasa kumbe yarafise system, afise imiti yamugira ko ku mutwe gutya, hamagaca afata akamuterura akamuhindukiza, maze kumbe ubwenge bwiwe n'iki byose akaba byugaye, akaca yigira muri ivyo kuroga. Uwo munsi rero aravuga ati jereka ndege gusinzira ndabe ko mwijoro ko yo wahora vyuka kajya cyane bigenda gute, none azoba hatajya. Azabona mwijoro wa mugore aravyutse, abanje kumutingisha, yumvise ko yo basinziriye
kumena ugusinzira ko kwigirisha agize ya miti yiwe urumva ntigifashe kubera adasinziriye aramuteruye aramuhindukije mugabo ati ibi ni biki arikawushije wa mugore arazikuye zose ngo araciye ku muryango aragiye hamwe n'abandi bagore mu ijoro rya saa 6 saa 7 y'ijoro. Ni bala ukeneye kumenya ibyakurikiye. Umugabo utanga rero avuga ati sasa hapa ni omwela moro pa ya kufa ndamukurikira mbone iyo agiye nabo bagore bakecu niki abaje inyuma kugeza ku makaburi. Ahageze bagira ama demonstration yabo bagira ibintu byabo umuyaga mwinshi sinzi inozi amasiyafu ziraza sinzi bikarikawusha azabona bazuye umuntu azabona baramutetse kumbe batwaye amambabura niki batekeye aho nyene batangiye kujya abona uko n'amaso ati kwera umugore wanje byakaba bimeze uko arababara cyane arataha asubira kuryama kwa kundi yamuhengetse. Wa mugore aje barasubira agira bya bindi amusubiza kuryama kwa kundi mugabo biramwanyira yabara yari umurundi yari kumure kwikawusha iminsi kabiri arengana mugabo birahanga vraiment avuga ati agenda musagiriza umugore arambwira ati wa mugo wakukanye ku mubiri uvuye atoye aje narindi nga ambwiza ukuri uvuye je narindi nga ati nabibonye ibintu byose wagize aramena ibanga wani wajyana na mama naka nibaguhamagaye kunuko muragenda mugezeho muzura naka wa undi yapfuye ejo na wa undi muramuzura muca mutangura kumujya mbona bwa undi akabaye umurozi nkuko wa mugore aca ibanga ryasehotse aca fata umuti yari afise wo guhindurana imbwa aho mukubita ku gahanga wa mugabo aca hinduka imbwa. Yes kugira ngo ntabivuge byose acambye ati wa mugabo mviraho toka umugabo arimvira ngumye ng'abantu baza kunyica ko ni imbwa bavuga ati uyu mugore yatewe n'imbwa mugabo yiruka mu bihomoke buke yajya ibigari byo mu yarara naho nyene mu ijoro abantu badahari aje ku murango ku muntu aze ati mwana agomba kuvuga mugabo bakumva umenga ko aramoka abamumva bakumva amoka bakafata mu bati iyo mbwa bakayitera kiruka kugeza hariya mu ishamba. Ivyo ni vyabaye kiyagiye wa mpapa wa undi yadushingire naye yaraja mu kuzimu yazana iyo twagomba kuza kumuzana nawe nyene kugira ngo adushingire naye yamaze amezi 3 ari imbwa. Hii dunia ina mambo ndugu yangu, si waona watu wanapita kumbe wamoja ni wachawi. Kugeza agenda hano igoma kumwara umwe acafata yandika hasi n'amaboko abwira wa mwara bati genda umuntu barangiza uku wa mwara baca carayiteura ayishira muri magaze. Imbwa yaradandaza yari umuntu yaradandaza abantu bakavuga ati kwana akari imbwa emwe ikomeye nawe yacababwira ati nayikwe muri Arabie Saoudite ati zizambwa zigishwa hariya ukayiha amahera adakwikagira gutya akwiye akagira gutya kaciya patron kagenda kuzana ikintu. Hii dunia ina mambo ndugu yangu sione. Ukaza wambara ivyo wambara ukaza uja kure shure heje ukaza kwemera umuhungu ari we wese utazi yajava utazi vyiwe bazi usenge Imana igwishuye neza. Niko mvuga amasezerano bijanye no guhana ibintu. Usanga umuntu mwibarabara ko ari rutwema n'abati nipeko uzi ivyo ni vyema niki korale naririmba mu Buvira barigeze kuja kugendera indi eglise ijya eglise yindi abarinzi babo bamwe barabarozi kandi babigira nibigirankana babarisha amahenene bavyita ngo ni vyema
n'uduti tunuzenya tumukubuzo bavyita ngo nindagara barabijya korale bararya mugabo mu nyuma senzi ngene bahishuriwe mati ibitirwa turajya sivyema aya n'amahenene ati kandi tunudukubuzo izi sindagara babivuze ati yego kweri ati tago turapima turabe ko muri mu mpwemu korali pimi indi korale wona kula kila kitu haujui kimetoka wapi. Nigeze gusengera umukobwa umwe yahora aja kurangura ibiraya mu kuzimu akabizana ngaha muri ville yabinyibwira imbona nkubone ati je nahora nja kurangura ibiraya mu ikuzimu akarangura amahera akabizana muri ville nawe ukagura ibiraya mu kujya ugakwita ku kimenyetso gusa pam cyangwa mu izina rya Yesu uguruye amaso nyine uri kuregeranya kunyu n'agapipiri mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen. Nuzi vyaje biva hari ingorane zidushikako bivanye nuko twasamaye. Hii dunia ina mambo ndugu yangu. Uzobona wicaranye n'umuntu kumbe ukabona n'agakobwa kakenza kumbe n'umutamakazi w'imyaka 85 cyangwa ukabona umutamakazi w'imyaka 85 kumbe n'agakobwa kakenza. Narakiriye umukobwa vyaye namwakiriye mu nzu hama tuko tuvugana cyambwiye ati ndashonje baca mutumira cyanda mutumira amata bamuzaniye amata n'umukata cyambwiye ati ibi sinarimenyereye kubijya yari umutanzania ni umenyereye iki ngo je menyereye amaraso y'abantu n'inyama z'abantu nukuri nimeishiwa yarafise ikibebe ciza ati bariko barakinsaba ngo ndakibahe bakije ati mugabo je nari naranse mugabo mbona umenga no kibaha kandi some problème bivuga ngo kumenga ariko araganira nyene bisanzwe ati bariko barakinsaba cyane ngo nikibebe ciza ngo nsaba imbabazi ko nari nabavuyemwo. Sasa unachukua kila kitu nakula, unachukua kila nguo unavaa, viatu nakuta kwa barabara unaingiza mguu. Unajua viatu nani ameacha hapo? Amasezerano araba kandi wowe ubwawe utabishatse. Hari amakado aba uzi kuma mariage ko abantu barogera abandi bantu benshi cyane. Koze ubona umuntu yagize mariage mugabo ntavyaye umwaka uraze imyaka 35 ukibaza ngo vyavuye muri za kado bamuha ugasanga ntiyabaye maso kado bamuhaye ageze muhira azitabaguye aryohewe nta nasenze ntiyanazishize mu maraso ya Yesu yemwe nyo hana nguvu tena za kiroho kuomba hamna. Subiri kwamba utazaa swata mwaka 1 2 3 4 5 huzai. Kwa nini? Hari umuntu yagushiriye ikintu muri kado kandi ntabwo wabimenye. Kandi kugira ngo ukire kugira ngo bikuveko ukeneye deliverance ukeneye kubohogwa. Kandi kubohoka samasengesho yanciyaho ndugu yangu kuko ubwo bushobozi bwo bwaje kuri wowe bw'amasezerano yagizwe n'uruhande rumwe rwonyene nkuko Aburahamu yari yagiye amasezerano ngaha yaguhaye kandi avuze ku ijambo imbere yo kugwara ijambo yavuze kandi ijambo rafise ubushobozi bwo guhindura ibintu kandi harindi ijambo rya Yesu Kristo rivuga kuri wowe rishobora guhindura ikagukura kuri ibyo byose. Ujye yavuze ijambo rikuboha ariko Yesu afise ijambo rikubohora avuga uti amen. Unajaribu kila kitu kinakataa, unajua ni nini? Sasa wewe ndio hujui kutafuta pesa kama watu wengine. Kukazi abandi bakaduga bakabona promotion kiretse wowe nyene. Aho munganya diplome bagahembwa amahera menshi mugabo wogahembwa make hujui ni kwa nini? Kwishuri girahitije gwera mu gatondo geza ikindi gitondo ariko ni wowe yobego abandi bakamenya hujui ni kwa nini. Ariko leo
Si Bwana atakufungua leo? Bwana amekusudia kukufungua leo. Aho byakabereye bikera kandi bijya bikuoshe bisubira hahandi byavuye bivuga ate wana tumepata cha mtema koni. Ati aho byakagendeye leo tumefika mwisho. Sababu Mungu amekusudia kukutendea mema. Kandi yamaramaje kuno munsi ategeza kukubohora naco bitwaye amasezerano ko yakabaye kose, nima byabaye mu gatondo canke saa sita canke ku mugoroba, nima byabaye ijoro. Uziko arandi masezerano aba mu ijoro utabizi uryamye usinziriye. Kazubona roho turiko hoga muri piscine, kubona umuko na piscine wewe. Ukazuro tukukina n'inzoka. Izo ni ndoti izo. Ukarota uri mu kiyaga uribira usima gute. Izo ni inzozi. Ukazubona mu nzozi umuntu akuzaniye injyago arakurishije aba yaguhaye ibintu. Ukazubona mu nzozi ufise abana kandi hawujaza, cyangwa ubona ufise abandi bana batari babandi biwawuzi mu nzozi. Habara amasezerano ariko araba. Ivyo byose tuzogenda tuvyiga. Aya majodi yose tuzogenda twiga kubijanye n'imivumo, kubijanye no kubohoka. Ndagomba ko abantu b'Imana babohoka. Nirusiga kandi tubosho n'ibintu twategeza ko twabibohotseko. Kuko Yesu yabaye umuvumo kugira ngo twebwe tubambugwe. Hakuna maana kubaki ndani ya laana kandi Yesu yaravumuwe. Yarakuye wowe umuvumo wose uko wakabaye. Ngira ndagusabira ikintu kimwe, kwezwa n'amaraso ya Yesu. Ngira sengera umuntu wese yumva ati jewe n'Imana haragahazi. Hama nimara kugusengera tuca twinjira mu ntambara yo komora ivyo bintu byose bikubuza wewe gushika aho wategezwa kuba woshitse, kuronka ivyo wategeza kuba woronse, kuba icyo wategeza kuba uri. Benshi bari mu bibanza bitari gwabo, uri mu kibanza kiri hasi cyane icyo wategeza kuba uri. Bwana sere sana. Reka dusenge. Umuntu yumva ko mu mwemu muri we avuga ati vraiment je ndisanze ko mu majambo yanje nararengeje, mu bikorwa vyanje hari ikintu kitameze neza, mu mikorere yanje hari ikintu kitameze neza. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubugomba gukira ni mugwani. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29.